mana yanje ndabaramukije cyane canke ndabahaye mwiriwe bivanye n'umwe wese ahaherereye. Ndazi yuko mudukurikirana muri mu mpande zine z'isi, rero ndizera yuko mukomeye. Muramba kuno musi mana yanje. Donc ndamaze igihe kitari gito nk'amayinga nk'abiri ntabashikiriza ivyigwa nkuko nahora. Ntanguye gusaba imbabazi kuko ivyuma vyaramparanganiye ko baranca amande, kuvuga ngo narakoze amakosa vraiment, hanyuma baranca amande muri YouTube. Bon, ntibanciye amande komutere gusa, barafatiye ibihano. Iyo uriko urakora amakosa urayakora, nico cerekana yuko uriko urakora. Ntushobora kuvuga ngo ndakora sinkore amakosa. Donc umuntu akora amakosa n'uwo ariko arakora, n'uwo ari ku kivi. Nuko rero muti none ayo makosa yavuye kuki? Waratukanye, werekanye ibiterekanwa, byagenze gute? Ico nico nagomba ndabashikireko kugira ngo ntimwave mugira ngo nibindi. Muramaze kubona tujya tuntu, bon, kujya kuntu kugira ngo ndabatomore ndabazaniye ikintu. Jewe kenshi na kenshi murabona yuko mvuze nti naka yavuze ibi nibi, ndagerageza nkabaronderera ijambo uyu muntu aba yaravuze, ngaca nkarizana mu ka video kugira ngo ndabatomorere ibintu mubone yuko ico ndababwiye ari ico. Donc ni mu yandi majambo ni justification. Uwo muntu ntashobora guharira ati je ibi sinabivuze, mwarambesheye. Oya, nca ndabazanira umunsi yariko arabivuga, bon, gaca ndabashirirako. Rero tujya tuntu nza ndabashirirako, tujya tumoroso nza ndabashirirako, yariko arabivuga ibi nibi, telejuru, voilà, gaca ngira commentaire. Tujya rero muri YouTube nitwo bampoye, bambwiye yuko nkoresha ibikorwa by'abandi canke nkoresha ingingo ngenderwako za YouTube. Donc rero baca baragira nte, barampagarika. Donc nkora ibikorwa bibayabaye, mu yandi majambo nkora ibikorwa bibayabaye. Rero ariko ndiko ndareklama, ariko reclamation ntizihuta. Urashobora kureklama kuko ntibakwereka exactement aho wagize ikosa. Ntibakwereka exactement aho wagize ikosa. Rero ushobora kugira uti nagize ikosa ngaha, ugasanga wakosoye ibitari byo, hanyuma no kuvuga ngo ca gihano kikagumako. Ariko kugira ngo ibikorwa bibandanye, naraberetse yuko twaciye ducrea indi shure. Donc twaciye ducrea ishure B, twaciye dushiraho ishure ry'abarundi bose B. Nukuvuga ngo muca mubibona ngaha muri description, cyo tubaha link. Canke naho wandika ishure ry'abarundi bose B, usanga rizananye nitwara dukoresha. Voilà, mukurindira rero yuko ivyo bintu bitungana, mukurindira yuko abo muri YouTube kumbure badukura kw'ibihano, hanyuma ibikorwa bikabandanya. Murashobora kuba murakurikirana, donc murashobora kuba murakurikirana ivyigwa kuri iyi chaîne nshasha ya YouTube. Murashobora kugira subscribe, uragenda kuri YouTube ukagira urayirondera, uyironse ugacugira subscribe, ugacugira kuri j'aime. Hajya ufyonze kuri kaya kantu ka j'aime, bituma ijya ntuzenya, donc robo ya YouTube, bituma robo ya YouTube igira iti okay, voilà, iyi video reka tuyerekane. Donc ubugize uti j'aime, donc ubuvuze uti iyi video nayikunze, nabo bagaca bayerekana. Donc hajya ugize uku uba werekanye yuko iyo video utayikunze. Donc visibilité ntibikiba nini, mugabo ushize ko j'aime kaya kantu kari très important, ugacushirako, hanyuma ugacufyonda hajya kuri kaya kazogera kugira ngo
dushize ko ikintu twaporodinze video yose uce uronka notification muri telefone yawe canke muri ordinateur yawe. Reka rero tube turabigira uko, nagomba mu nkundire nciye bugufi cyane, tube turabigira uko. Tube turabigira uko tubandanye dukora. Yes, ibi vyuma mumenye yuko dukoresha ivy'abandi, baratugiriye akageste no kuvuga ngo turashobora gukomunika n'abantu bari hirya no hino, mugabo barafise ingingo ngenderwako zabo dutegerezwa gukurikiza. Rero mu gihe bashoboye kudufatira ibihano canke mu gihe bavuze bati no ntazi dukeneye, urumva dutegerezwa kwikonforma ku mategeko yabo. Ariko hamwe n'ivyo aha twebwe turiko turakora ibintu hamwe n'ibi, tuba turi mw'ishure tuguma twiga. Uno munsi bagukubise ku ntoki kuri kano ucumenye kundi kuntu wipanga. Rero mbere tugiye gushiraho n'izindi chaîne kugira ngo badukomye kuri iyi hanyuma duce tuba turiko turakoresha iyindi. Aha rero murumva yuko utwo tuntu mba ndiko ndakoresha tw'abandi nizo twatumye bampagarika. Hari naho murazi neza yuko bamaze kunyugurira amashene menshi, hariho izindi abantu bamwe bama bandega yuko kumbure mvuga ibintu muca muvyumva namwe. Ariko ubu YouTube niyo yagize iti aha rero ukoresha ibintu vy'abandi, voilà, twereke demontre kuntu atari vy'abandi. Murumva yuko bitorosha, ariko nico gituma ndabasavye yuko mwokoresha iyo ntuzenya nshasha, iyo chaîne nshasha, kuko natwebwe tugomba twameliyore, tubagirira ibintu professionnel. Nk'ubu murabona yuko mboneka, ubu ndaboneka, kare sinahora mboneka, bien sûr, kare sinahora mboneka. Voilà, urumva nakantu kameme kameze neza, donc tugiye kungurako. Voilà, ubwa mbere rero nagomba rero nagomba rero mu nkundire nciye bugufi cyane ndabashimire mwese kubona mufata umwanya wanyu mukaraba ibintu tuba twabahaye. Biratunezera cyane, biradutera intege cyane. Kandi ndashimiye n'abantu bakoze uko bashoboye kose kugira ngo baterere nshobore kuronka ivyuma. Donc ivyuma uno munsi mwe mushobora kuba muri ko murambona, ivyo vyakozwe namwebwe, ivyo vyakozwe yes, ivyo vyakozwe namwebwe. Ndabashimiye cyane, mwarakoze cyane. Uhoraho abasubirizaho mwakuye, ico muzokora ko cose kibabera umugisha, muronke ivyo mutanga n'ivyo musigarana. Imana ibahezagire cyane. Ibi bizotuma kandi igikorwa cacu gitera imbere, ndavyizeye. Gusa nkuko nababwiye yuko turiko turakora ibikorwa, tuba turiko turiga, tuba turi mw'ishure, turiko turaraba ukundi kuntu dushobora kubihinyanyura tugakurikiza amategeko ya YouTube, ariko kandi namwe nyene tukabahinyanyurira ibintu biri ku gihe, ibintu bimeze neza mbere gusumvya nabirya twahora tubahinyanyurira. Nuko rero nagomba mu nkundire ndangize ndabatumira kuri ryasango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2024 nono mwaka nyene. Turabwiye yuko uwo munsi azoba ari umunsi udasanzwe, n'umunsi turiko turatumira abantu bose, abarundi bose muzobe muri ku murongo. Ntihagire umuntu azovuga ngo je sinari ku murongo, ngo je sinavyumvise ngo ntari ku murongo. Kiretse ufise ikintu vraiment gisaba urgence, ariko n'ahandi hoho uzobe ku murongo isaha 1 z'ijoro z'Ibujumbura. Nuko
tuzoba turiko turerekana ukuntu twogaruza umunezero, ukuntu dutegerezwa kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Ndizera neza yuko muzoba mwifatanije nanje kuri uwo munsi udasanzwe. Ndizera neza yuko atamvura igwa idahita. Kandi nkuko Bob Marley yabivuze, yaravuze ati ahari ingorane hategerezwa kubaho n'inyishu. Kandi tuvuze ngo ahantu ntihari inyishu, tuvuze ngo nta nyishu ziriho, abatani ingorane ziriho. Ndizera ntakekeranya ko ubu umuntu wese akurikirana ivyigwa, eka mbere naho atawakurikirana ivyigwa cane, mugabo araba uko ibintu bimeze hafi y'ahari, aramaze kubona yuko Shetani yatunyaze umunezero. Ivyo twama twavyerekanye. Rero twosha tuguma tuvuga ingorane gusa, ubu harageze igihe cyo gutanga inyishu z'ingorane ziduhanamiye. Abantu bahora bambwira ngo none kuvuga ingorane gusa ngo kutigera werekana inyishu. Uwo munsi rero azoba ari umunsi wo gutanga inyishu z'ivyo bibazo biduhanamiye. Kandi mwebwe abakozi b'Imana muriko muranyumviriza, ndabasavye musengera uwo munsi kuko azoba ari umunsi udasanzwe. Kubanza kwerekana yuko Satani yatunyaze umunezero cari igikorwa kitoroshe. Mu minsi heze murazi yuko byagorana cyane, bakakwita inyanka Burundi, bakakwita umwansi w'igihugu, bakakwita umuntu, bakakwita amazina menshi. Ariko ubu ndizera neza yuko ataho bakivuga yuko turi abansi b'igihugu, kanatsinda ngo nta buhisha umwotsi inzu iri kwirasha. Rero uwo munsi itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri, mwese ndasubiye kubatumira, muzobe muri gado, muzobe muri prêt, muzobe muri ready, muzobe mwahishikiye ku murongo ku rubuga. Ntisoba turi live gusa, tuzokora video nkakuye twara tuzibakorera, mugabo tuyikore mu buryo special. Gusa tugomba kumakinga sure mbega umurundi wese yayibonye. N'umuntu azoba adafise telefone, turasaba yuko yoba ari kumwe n'ufise telefone kugira ngo yumve ubutumwa soba dutanze n'inyishu yoshobora kutuvana mu kangaratete k'ibibazo turimo. Imana nibahezagire cyane. Nizere neza yuko ubutumwa mubushitsa kure kandi bwumvise kandi bubushitsa kure. Ntimwibagire kusubscribinga canke kwimukira ivyimfata kibanza kuri ya chaîne nshasha Ishure ry'Abarundi Bose. Bon weekend.